ho muri Burundi. Ho muri Burundi. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze inshuti namwe bakunzi ba RPA muri no ncamake y'amakuru aca mu kiganiro muri Burundi yo kuri no munsi wa kane igenekerezo rya kabiri Ndamukiza umwaka wa 2020 incamake mugira mushikirizwe na jewe Emmanuel Ningeko mfashijwe na MSTV mu buhinga bw'ivyuma. Mu gisata c'amagara y'abantu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bumenyesha ko amagara y'abantu babiri batowe umugera wa corona atabangamiwe mu Rwandiko basohoye kuri uyu wa gatatu ubwo bushikiranganje bumenyesha ko bwatanguye gupima abahora babana nabo bagwaye corona hamwe no kurondera uwo wese boba baramaranye umwanya munini bushikiranganje bw'amagara y'abantu busaba abandi bose boba bazi ko babonanye nabo bagwayi kuguma mu ngo zabo bakitura amavuriro canke ibitaro bibegereye ari uko babonye bagize ibimenyetso vy'iyo ndwara bashimikiye ko bishika umubiri ukirwanira wonyene iyo ndwara na cane ku bakiri bato ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bugahamagarira abarundi kubandanya imirimo yabo bibuka ariko kubandanya bakurikiza amabwirizwa bahawe afasha gukinga ico kiza. Amakuru adushikira akavuga ko ubwo bushikiranganje nyene mu kanya buhava bugira ikiganiro n'abamenyesha makuru kugira bugira ico buvuze kukiza corona mu Burundi. Leta y'u Burundi remeza ko amatora ari ntibukuka naho umugera wa corona umaze kwibonekeza mu gihugu. Ivyo vyamenyeshejwe kuri uyu wa gatatu n'umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda hari mu nama isanzwe yo gusozera ibikorwa byo guheraheza ikiringo. Pascal Nyabenda yavuze kandi ko imyiyamamazo igiye gutangura vuba anahamagarira abanyagihugu kwitabira ku bwinshi amatora yimirije. Haraheze imisi bikorwa birangurwa nabi ku mashure atandukanye muri komine Mutaho y'intara ya Gitega biturutse ku mafaranga genewe abigisha y'abakutsa kivi yakatishirijwe ahandi. Abavyeyi b'abana biga kuri ayo mashure basabira ibihano abayobozi batandatu b'ayo mashure bivugwa ko aribo banyuruje ayo mafaranga. Mu gusozera mu gisata c'impunzi abarundi bahungiye mu ikambi y'Urusenda mu gihugu ca Kongo iharanira demokarasi baratekewe n'ubwoba bivanye n'umutekano muke umaze imisi urangwa mu micungararo y'iyo kambi. Ni mu gihe muri ijoro rya kumvikana ibikoho bikomakomeye hafi y'iyo kambi. Izo mpunzi zigasaba abajejwe intwaro muri Republika Intwaro rusange ya Kongo gucungera bikwiye umutekano wazo. No ngaha duciye dusozerera ino ncamake yavugwa kuri uno munsi wa kane idoni duhaza barigihe cy'isaha 11 zuzuye mu masaha y'Igitega umugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Mukanyisase incamake mu rurimi rw'igifaransa na mugenzanje Janvier Ninahazwe mugire umuhingamo mwiza. Merci à Emmanuel Niungeko pour ce flash d'information en langue nationale. Bienvenue chers auditeurs au flash d'information en langue française. Page santé d'abord. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida tranquillise que les 2 patients souffrant du coronavirus sont dans un état stable. Dans un communiqué sorti ce mercredi, le ministère de la Santé a demandé aux personnes ayant été en contact avec ces patients de rester confinés chez eux et de consulter les établissements de santé qui leur sont proches en cas de manifestation des signes cliniques. Tout en soulignant que le ministère a déjà commencé les tests des proches des 2 personnes, des 2 personnes diagnostiquées positives, ainsi que la recherche de toute personne qui aurait passé du temps avec elle. Précisons que le virus est éliminé naturellement chez certaines personnes. Le ministère de la Santé a appelé la population burundaise à continuer à vaquer à ses activités tout en respectant les gestes et barrières déjà annoncés. Les informations qui viennent de nous parvenir font savoir que le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida va faire dans quelques instants un point de presse sur la pandémie du coronavirus au Burundi. Rien ne pourra arrêter le processus électoral en cours, y compris la pandémie de coronavirus. Propos de Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, lors de la clôture de la session ordinaire de fin de mandat de la Chambre. Bientôt, la campagne électorale va commencer et Pascal Nyabenda exhorte la population à participer massivement aux élections. Perturbation des activités scolaires sur différents établissements communes et Mutao de la province Gitega suite au détournement des frais destinés aux enseignants vacataires. Les parents des élèves réclament des sanctions aux 6 directeurs responsables de ces détournements. Enfin, les réfugiés burundais du camp de Lusenda en République démocratique
démocratique du Congo sont inquiets pour leur sécurité. Et pour cause, ce camp est érigé dans une localité où la perturbation de la sécurité fait toujours parler d'elle. Le local au plus récent est celui de tirs à l'arme lourde qui se sont fait entendre dans la nuit de ce mercredi, d'où ces réfugiés demandent au gouvernement congolais et au HCR de renforcer leur sécurité. C'est par ici, mes chers auditeurs et auditrices, que prend fin ce flash d'information. Merci pour votre aimable écoute. Prochain rendez-vous pour le magazine complet en langue française est fixé pour 17h45. D'ici là, portez-vous bien.